Oya ntabwo ari uwanje ni umwana w'imfuvyi nyina wamusize ari umwana mutoyi cyane. Ngo umwana asanzwe yitwa nde eske ahagwaye haraboneka hano hagaragara n'amaso canke ibintu vy'indani nke? Ego imbere umuravye inyuma biraboneka ko no gutambuka abo ntashoboye gutambuka umwanya munini acaruha. Turashobora guhabwa uburenganzira bwo kuharaba ndetse n'abari kwadukurikirana bakaraba ingene umwana amerewe. Ego nta kibazo. Bebe ngo turabe ngo turabe aya Yes bakunze Ashali TV ndibaza murabona neza yuko umwana afise ikibazo kinini cyane ko muvya bitubwiye kandi ni ikibazo kitoroshe nkuko mubona ngaha murako ngaha anya desha haramaze kuvyimba iri gufa risa no kumenga ryaramaze kwigonda murabibona ngaha ngene havyimvye aha hari gonze akagufa kose kari hejuru gatirigongo niko bavuga gatirigongo abana ko na wa murongo umanuka atanu ugihari hasa na hari planga hejuru hose ni ikibazo kinini cyane kandi gikomeye mama cyanifuza kumenya kino kibazo ukuntu mukibayemo n'umwana ameze kuki anya ikiringo kiheza gwaye kingana gute? Hello bakunzi ba Ashali TV aho muri hose meze ko meze neza bakunzi b'impinduka bakunzi biterambere bakunzi bikorwa vyiza turabankije tubifuriza ibihe vyiza aho muri hose and my love mwari mu ndameze neza kandi ndabaha ikaze cyane kuri Ashali TV. Uno munsi nagiye gutembera kandi ahandi hantu kuza kuraba umuvyeyi wacu afise ikibazo runaka umuvyeyi afise akana ariko akana niko gafise ikibazo cyane byinshi cyane muraza kubimenya ariko reka tubanze tubaha ikaze kandi tubifuriza iterambere aho muri hose turakura mu kijema ndabaramukije. Ego turakomeye. Tubanza turamutse kwanza bari kwadukurikira. Ndabaramukije aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe. Ego nanje nitwa Elmalov mwarimu hama turagomba kumenya akazina kanyu nakahe mwitwa bande musanzwe mukoreke? Twe batwita niyo nkurushamimu nk'abantu mbayo mu buzima busanzwe ntaco nkora. Twahamagawe baratubwiye ko hari ikibazo cy'umwana kabebe. Bebe ni sawa? Kuvuga ni sawa ntaze kuvuga. Batubwiye ko hari ikibazo cy'umwana umwana iyo bagwaye turavuga ati katubanze tubashike kugira ngo tumenye byinshi kungena umwana bisanzwe bimeze umwana gwaye iki byifashe gute? Mu bisanzwe umwana yatanguye agenda vyanka maze kumutwara kwa muganga baca bambwira ko agwaye ingwara yo mu magufa. Turagerageza ko dushoboye turamuvuza ariko vyaranse guhera. Mu nyuma niho twamutwaye kwa muganga baca tubwira ko amagufa yiwe yo mu mugongo yamaze kubungwa kandi bigasaba ko umuntu yoja kumuvuza ariko kuri uno mwanya tuvugana ubushobozi bwaduheranye nta bushobozi dufise bwo kuja kumuvuza. Ngo umwana asanzwe yitwa nde eske ahagwaye haraboneka hano hagaragara n'amaso canke ibintu vy'indani nke? Ego imbere umuravye inyuma biraboneka ko no gutambuka abo ntashoboye gutambuka umwanya munini acaruha. Turashobora guhabwa uburenganzira bwo kuharaba ndetse n'abari kwadukurikirana bakaraba ingene umwana amerewe. Ego nta kibazo. Bebe ngo turabe ngo turabe Yes bakunze Ashali TV ndibaza murabona neza yuko umwana afise ikibazo kinini cyane ko muvya bitubwiye kandi ni ikibazo kitoroshe nkuko mubona ngaha murako ngaha anya desha haramaze kuvyimba iri gufa risa no kumenga ryaramaze kwigonda murabibona ngaha ngene havyimvye aha hari gonze akagufa kose kari hejuru gatirigongo niko bavuga gatirigongo abana ko na wa murongo umanuka atanu ugihari hasa na hari planga hejuru hose ni ikibazo kinini cyane kandi gikomeye mama cyanifuza kumenya kino kibazo ukuntu mukibayemo n'umwana ameze kuki anya ikiringo kiheza gwaye kingana gute? Agira mari kiringo c'umwaka abigwaye kubera twaragerageje genda tuvuza abaduha imiti ariko vyaranse kubera aho tugenda hose tumuvuza tubwira ko nta ngwara abona ariko mu nyuma niho twagiye kumuvuza ahandi baca tubwira ko igufa ryamaze kubungwa.
agira kangahe mu bana bawe uno? uyu mwana bivanye nuko ari imfuvyi ku ruhande rwa nyina agira kane. Si wawe kumbe? Oya ntabwo ari uwanje, ni umwana w'imfuvyi nyina wamusize ari umwana mutoyi cyane. Ariko arafise se? Oya nta se afise uko se yaramwihakanye. Pole, urabaye? Mpore mwana mpore. Yes, bakunzi ba Ashali TV murumva neza yuko ikibazo si cyoroshe kandi murabizi neza ko turi ku isi y'abazima, isi uvyo kumeze neza bikarangira umunsi ukarangira umerewe nabi ndetse ufise ikindi kibazo. Rero n'ijambo ry'Imana yavuga ati we uhe kimwe ubutagifise mu gihe bufise bibiri, uri ngaha wese ariko adukurikirana abona neza yuko ari cyo yoterera ubufasha nibwo dukeneye cyane hakuru kugira ngo umwana avugwe. Ariko ndashaka kumenya hakenewe uburyo bungana gute kugira ngo umwana asubire ku murongo. Bisaba yuko tumucisha muri scanner. Muri scanner naho batubwiye ko bisaba 250,000 kugira mucishe muri scanner. 250,000 scanner yonyene. Hama ibindi bikadosha bikurikira hanye. Ego ibindi twabimenya bivanye n'ingwara babonye agwaye niho boca baduha facture y'ibindi bikenewe. Nta handi hantu urigera udodora kugira ngo usabe ubufasha petetre ko ndabona neza yuko nawe aho uri ntiwishoboye, biragoye cyane kuranka amafaranga muri kaje ndagusanze mu nkiyi. Oya nta handi hantu ndadodora kubera ko ibintu byose vyagiye bigorana urumva ko bivanye n'umwana n'ukuntu yarameze sinaronse ubushobozi bwo guhaguka ngo nje kugira uretse ko naguma mpangayika kwa muganga kugira ndabiko naronka umuntu amuvura. Ariko abariko baradukurikirana baripfuza kumenya umuntu bishize akaronka n'igihumbi 2 canke 3 yovuga ati reka ndabitange nk'ubufasha kugira ngo n'Imana nayihezagire ko Imana ihezagirira muri dukeyi tuba dufise tugafashisha abandi. Uburyo yobucisha he? Je bishise nk'umuntu yaronse uburyo bwo gufasha nubwo co bigihumbi canke ibihumbi 2 ariko mu bisanzwe bitanganya umutima umwe n'Imana irabihezagira. Yocisha ku kanimero kanje ka limikashi 60 041 442 60 041 442. Izina ryo bariye kugira ngo ntazagira uwihenda kurungika. Izina ni niyo nkuru Asiya. Asiya. Yego bakunzi ba Ashali TV murumva neza yuko igikorwa nici wanje nici wiwe nicatwese kuko umwana no w'igihugu, umwana no Burundi, umwana ntagira nyina, umwana se yaramwihakanye ariko kandi yabuze nyina akivuka no kuvuga yuko yavutse nkuno munsi ariko bukeye nyina ashayitaba Imana. Ni histoire babaje cyane kandi birateye agahinda hajya umwana azokura atazi nyina yarameze gute canke uburere bwa nyina bwari bumeze gute, ariko Imana ishimwe ko yaronse umuvyeyi akamufasha akamurera. Ni navyo ibintu bikuru cyane dukwiye kwishimira. Ariko kandi tunavuga neza ku buzima bw'uyu unya ni nkenekwa kuko ntituze cyazobarinda ashobora kuzoba president, ashobora kuzoba umushiga amateka cyangwa akaba ikindi kintu ngera akamaro mu gihugu. Aho uri hose ukura dukurikirana umwana arakeneye ubufasha, umwana arakeneye ikintu cyotuma asubira kuba muzima. N'umumarayika w'Imana nta kosa afise. Niki cyotuma udafasha mu gihe ufise umutima cyangwa ufise uburyo bwo gufasha nubwo cyo bigihumbi cyonyine kugira ngo umwana avugwe. Murayibona neza yuko amagara atameze neza. Reka ndabasabe neza yuko twoshira kandi amasengesho kuko nico kiyo cyambere gikuru. Amasengesho tukasengera umwana akaja muri kanziza nawe agasubira agahaguruka akaja gukina n'abandi bana, agasubira akaja kwishura ko n'umwana ageze kwiga n'ibindi cyane. Mama akajambo konye kanyuma ko gusoza twobwira bakwa dukurikirana. Je mbaye ndashima kukigoro mwoba mwagize hama shima nugira nuzobibona wese kukigoro bazogira kubera ko mu bisanzwe umwana n'uw'igihugu dukwiye gufashanya tukaraba ko umwana yokira. Ivyo nivyo mu bisanzwe nico nasaba hanini ko twofashanya kugira umwana nyarukane kwa muganga kubera uko bigenda biramara iminsi niko n'umwana agenda araremba gose. Ego cyo nashaka gusaba ko nanjye ndabashimira cyane ko badukurikiranye ndetse n'abazogira umutima kugira ngo bagiye icyo bafasha. Akanimero bagatanze kugira ngo mu murondire mu meje mufasha n'izina yaritanze. Ariko kandi ndanababwira neza yuko tubakunda cyane abantu mukomeza kudukurikirana ndetse no gushigikira mu bihe bigoye nk'ibiinya umurundi wese abarimwo kuko
si ivy'iwanje si ivy'uyu ariko ni gukorera igihugu ndetse no gukorera abene igihugu muri rusange. Imana ibahezagire cyane.